Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Argos TV kaze mu kiganiro c'imyuga n'abanyamyuga Audrey Deborah nije ndakibashikiriza nkuko mubibona sindi jenyene ndi kumwe n'umunyamyuga reka atwidondore aturamutse atubari ivyo akora tuganirize ku mwuga wiwe kaze. Akoze Audrey Geneva Christian niyo mwungere hama serukiye umugwi uri nyuma ya platform yo kudandaza biciye mu buhinga bwa none ngurukana bumenyi platform de vente en ligne yitwa hayaafrica.com. Ego. Hayaafrica.com ikora gute, ikora ibiki? Voilà. Platform yacu tudandaza ibintu amaproduit mbese meme n'amaservice kuri platform yacu haba hariko poster amafoto urambabarira mina sinzingira ngo urampa ijambo ry'ikirundi n'iryango haba hariko amafoto y'amaproduit kanaka canke meme amaservice hama umuntu agakomanda aciye kuri platform yacu hama tukabimugirira livraison ego tukabimushikanira aho aba yifuza canke naho ashobora kuba ari amaproduit ibintu bidafadika ashobora kuba ari nk'igitabo naco tukidandaza mu buryo electronique niyo waritora wimpe tukakimurungikira ego. Kudandariza ku mbuga ngurukana bumenyi kuri internet ni ibintu umenga ntibimenyerewe cyane mu Burundi, abarundi umenga ntibarabimenyera cyane. Mbega wewe ni igiki cagutumye utangura kubikora, ni igiki cagutumye wumva umenga nivyo bintu wogira woshiramwo umutahe wawe ukabikora nk'umwuga? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Imbere yuko ndacishura ugize ico nyibutsa ntari navuze kandi gikenewe cyane nuko ivyo tudandaza si iwacu. Twebwe dutanga platform gusa, twebwe dutanga urwo rubuga gusa, ariko dukorana n'abasanzwe babifise babikora abanyamyuga naho woba ari wewe ubifise urabizana wowe uzana amafoto yawe gusa, amafoto meza hama tukayagupostingira ko tukayagushirirako hanyuma abantu babikeneye twebwe tuba nk'umuhuza hagati y'abafise ivyo badandaza n'abakeneye kubigura. Ni ukuvuga umuntu afise ico adandaza arazana mukamudandariza muri make? Ego. Arazana tukamudandariza tugakora. Rero warumbajije ati ni igiki catumye tubitangura kuko sindi jenyene turi kumwe n'uwundi mugwi. Icambere nyamukuru nuko daboro niyo isi itera igenda. Hari ikintu ibyo nasomye ubushize bavuga yuko mu bihumbi 2040 ni mu myaka 20 gusa bavuga yuko ibice 95% kwijana by'urudandazwa bizoba bibera ku rubuga ngurukana bumenyi kuri internet. Rero urumva icambere coco ntidukwiye gusigara inyuma natwe, ntidukwiye gusigara inyuma kuko niyo dutera tuja tutabitanguye hakiri kare tuzosanga turi inyuma kure gose abandi baradusize. Ikigira kabiri nuko birafasha cane, birafasha bituma ibidandazwa vyawe bishobora gushikirwa n'umuntu atoka gushikiriye hamwe yaba wari gukorera aho usanzwe uri gusa. Nk'ubu dufate ukorera muri ville, urafise kumbure ibutike muri ville canke muri Asiatique canke n'ahandi hehe, abantu bakugendera nibaza ko atari kirenga cane, ariko ku rubuga ngurukana bumenyi abantu bahaza ni benshi, tumaze n'igihe gito ariko intambwe tugeze ko abantu batuvizita bonyene igiharuro ni ciza cane. Rero ushobora gusanga n'ibintu ubifise ngaho ariko ukabishorerwa n'umuntu ari kure yawe. Nk'ubu hariho igitabo kiraho c'umujene yanditse turiko turadandaza, biraryoshe jewe ku ruhande rw'iwanje personnellement birandyohera iyo mbonye nk'umuntu ari mu gihugu ntanazi canke ari muri Amerika aguze igitabo c'uwo mujene ari ngaho Bujumbura akakiriha hama kikamushikira hariya. Biraryoshe ko dusohora ibintu vyacu. Rero icabitumye nico cifuzo yuko natwe ibintu vyiza dufise vyo kudandaza dushobora kubipropose abandi bakabigura
birashoboka ko tubigurisha, biragoye gusohora ibidandazwa ku exporta ukiri mutoyi umenga ni iby'abantu bakure, ariko hamwe n'ubuhinga ngurukana bumenyi n'ubuhinga bwa none urashobora no kuba ariho ugitangura, ariko ugasanga iby'iwawe uriko urabidandaza no mu makungu. No mu makungu rero nico cifuzo c'uko natwe ibyo dukora, ibidandazwa byacu, ibyo dukora, ibyo duhingura bishobora gusohoka n'ahandi, bishobora gusohoka no hanze. Kandi si nico gusa, ni n'ikibanza cyo kuboneramwo ibyo dukora, ibyo abajene bacu bakora, atari n'abajene gusa, n'abantu bakuze. Ushitse ku rubuga ukabona, kuri urwo rubuga ukabona ibidandazwa, ukabona utuntu twiza, hari utuntu twiza abantu bakora, mugabo kenshi na kenshi usanga duherera ku masitati y'abantu, ugasanga nyine bigarukiye kuri stati, kandi atari ko byategerezwa kugenda. Hari n'uwundi muntu kumbure arahandi kure, atafise nimero yawe, atabona stati yawe, byo nashaka kubibona akabishima akabigura. Ego hanini muri make nico cabituma. Nivyo umwuga wose wambwiye intambamyi, kandi uvuze aho ubona bakurikirana babitumako murahashima, ariko kumbure ko aho mugeze hariho intambamyi muhura nazo. Mbega nta ntambamyi muhura nazo bigatuma umenga uko mushaka, aho mushaka ukuntu vyakirwa siko biriko birakirwa, urugero mushaka ko bigera ko siko ruriko ruragera ko? Mbega izo ntambamyi ni nkizihe, hama muzitorera umuti gute? Okay, izo ntambamyi kabisa zirahari tugendana nazo, kuko ni ikintu ca mbere coco tutaramenyera cane mu gihugu cacu. Nibaza ko atari mu gihugu cacu gusa, ariko no muri Afrika nivyo hariho ama platform akora ibintu nk'ivyo, ariko aragenda yemerja muri Afrika, ariko muri make en general muri Afrika hose turacari hasi muri ico gisata. Niba ipare ko hari ahantu nasomye yuko turepresenta ibice 2% par rapport y'ibyo kwisi yose, urumva ko tukiri kure cane. Rero intambamyi ya mbere ni ukubitahura kw'abantu. Umuntu urabimusigurira ukamenga uri kumusaba faveur, ntamenye yuko ahubwo uri kumuzanira ikintu gishobora kumutuma agera ku rundi rugezo. Rero hari ikibazo cyo kubitahura haba ku badandaza, haba no kubabigura, haba no kubabigura. Kwizera ko umuntu ashobora gukomanda ikintu ciwe aciye ngaho hama ico kintu akanariha, hama kikaza kumushikira. Ni ikintu kikigoye cane. Nibyo ibindi n'ibindi by'ubuhinga, ariko ivyo byo nibaza ko atari ikibazo rwose, kuko dusanzwe dukorana n'abahinga mu bya informatique babikora. Hanini nico c'uko abantu babitahura, bakavyizera, bakumva ko ari ikintu bashobora kwadopta. Mboneyeho n'akaryo ko kubashimira, kuko kudutumira nk'uku tukabivugako, abantu bamenya ati vya bintu birafise abantu babiri inyuma, si ikintu ngaho, si site visita ngaho, birafise abantu babiri inyuma, ikintu ninagikomanda kiranshikira. Rero mu kubitorera inyishu ni ibiye muriko murakora, muradufasha cane mu kudutumira tukabivuga ko abantu bakabimenya, bakizera yuko ivyo bintu birakunda kandi birashoboka. Ego hama no kuba bizigirwa, kugerageza kuba bizigirwa, kuwabizeye agakomanda ikintu abaciyeko, kugerageza kuba bizigirwa, hama bukebuke bikagenda biratora umurongo. Nakahe kamotera abarundi n'abantu bokenera haya muri rusange, nakahe kamo batera kugira ngo bashobore kubihurumbira uko muvyifuza? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Icambere reka mpere kubadandaza, kubafise ibyo badandaza, kubafise ibyo bakora cane vraiment je ndakunda abantu. Hari abajene benshi bafise ibintu bakora vyiza vraiment, nimubizane tubishire kuri platform, hama umuntu wese ahari hose ashobore d'abord abanza abone ibikorwa, abanza abone ko hari ibikorwa biriko birakora. Urazi ubundi nico gikorwa burya c'amafuare no guhayanisha, nico gituma twayise haya Afrika. Turafise ibyo guhaya,
urumva bizane tubishire kuri platform hama abantu babibone babikunde babigure hama ikindi naco notera kamo ni kubaguzi nimwizere nimutwizere nimwabikomanda bizobashikira ntimugire ikibazo turatanga kumbure na adresse aho bashobora kudusanga canke meme na contact urumva donc bavyizera hama akandi kamo numva notera ni kubarongozi mu buryo mu by'ubudandaji exportation si gusa inzahabu n'ibindi byose dusanzwe bijya bikomakomeye ariko abajene bacu abasa n'abajene gusa abarundi barafise ibintu bakora burya bishobora gusohoka hanze kandi ubuhinga bwa none ni opportunity dushobora gufata bwo kubisohora hanze mu buryo bitatuzimbye bwose kuko murabizi kuja muri foire hanze birazimbye ariko gukorera ku buhinga bwa none hari amategeko yasinywe no muri Afrika bientôt umuntu azoba ashobora kugurisha ibintu vyiwe mu bihugu bitandukanye muri Afrika vyoroshe bita zlek ni ibintu abantu bashaka kubita rero badufashe baze tufashanye kugira ngo dushobore gusohora ivyo bintu numva arahonorokeza. Okay, ni iki wohanura ugwaruka muri rusangi kubijanye n'imyuga nk'ugwaruka udakunda gukora rugaya akazi usanga rutitayeho cyane ibintu byo kurema ubuzi ni iki wohanura ubwo gwaruka? Ico no bahanura ikibazo gikomeye cyane nuko nta yindi shwa urafise ibintu umuntu wese burya sinzi umuntu yigeze kuvuga kantu ngo umuntu wese arafise creativity arafise ikintu kimurimwo ariko habura iryo shaka ryo gutangura je rero no batera intege ivyo nyene ufise wumva bitangure ntuziyo bishobora kugushikana bitangure ntuharure ngo simfise iki niki na kiriya uzoka mufise ivyo udafise ariko tangurana n'ico ufise hama urabe iyo bishobora kukugeza kandi tangura kare apana kurindira nta gihe ciza gihari tangura ubunyene nturindire ngo hari igihe ciza ngo kizoza nta gihe ciza kizogera kukiza nuko bitangura hama umuntu akarabyo bishikana uravye ngo batanguze ivyo bafise hariho abantu benshi bakunda kuvuga ati bitwaza imitahe mbe kubwi wawe uwo kwemeza yuko umuntu ashobora gutanguza umugambi atamutafise hewe ndavyemeza cane bibasigurira rero abatavyumva baca babitahurira ko baca bagira ko ivyo ndimwo intango ya vyose vyahereye kuri Facebook kuri page Facebook ni gake jenge ndangiye kuraba ngo amafoto ngo ndayikinye ngo commande ariko ja kuri Facebook ufise ikintu ugiye kwiga y'ikintu kizima urafise telefone benshi usanga bafise telefone igugwa ibihumbi amajana iyo telefone none uri kuyikoza iki uri kuyifatisha ama selfie gusa ariko iyo telefone urashobora kuyikoresha kugira ngo y'ubwayo igire ico igushikanye ntihabura ikintu niho buri kintu na kimwe wobura kuyikoresha ikagira ico igushikanye rero je nibaza ko nta numwe adafise ico afise umwe wese arafise ico afise mu minwe urafise telefone urafise ama réseaux sociaux urafise Facebook urafise utuntu urafise YouTube mbega uja kuri YouTube ugiye kuraba yiki iga gukora utuntu donc ibyo byose nivyerekana yuko umuntu arafise ico afise nta numwe adafise ico afise ashobora gukoresha mu kurangiza ni igiki ni nk'akahe kamotera abantu kugira kotuma bahurumbira haya Afrika gusumba ayandi madandarizo tuyita amadandarizo yo kumbuga ngurukana umenya kwera mu Burundi? Okay, bon ico tuma bayihurumbira icambere nuko twebwe cyane twitwararitse gushira ahabona creativity yacu y'abajene bacu donc nimuze murabe utuntu twiza abantu bakora abajene bakora muze muturondereho hama ikindi naco nuko bon c'est vrai n'abandi barabikora iyo kiguzi ikintu kigushikira aho uri aho usanzwe uri sinzi ko nshobora gutanga contact ubishatse nta kibazo voilà donc kigushikira aho uri livraison no kuvuga amaprix yose uzosangako na livraison izobiriko
hama uza ikintu urakibona ibintu biri transparent, ibiciro biba biriko byose biba biriko, description biba biriko, ni ukuvuga ngo ubuzi ico uriha à l'avance, hama kandi uzotangara usanze ibintu dukora vyiza utaruzi. Christian, reka tugushimire cyane kubona watwitabiriye ubutumire. Murakoze cyane namwe kuba mwantumiye. Ego twizeye ko abatari bake bumvise ibijyanye na Haya Africa muzogenda kuri urwo rubuga bakaraba ivyo mukora hayaafrica.com. Ego muzogende muri benshi duteze imbere urwaruka rudandariza kuri ubwo buhinga bwabo, maze urundi Rwanda buteye imbere biciye muri urwo rwaruka. Turabashimiye kuba mwabandaye mudukurikirana. Ni Argos TV, imyuga n'abanyamyuga, nawe utaha.